ubuyobozi bwa Burundi Community ya South Australia turi n'iteka ryo gutumira inshuti n'abagenzi ko dufise umunsi wa gatanu ko ariho tunanura imitsi abantu bakuze b'abatamu n'abatamakazi kugira ngo tugire amagara meza. Tusanzwe tuzi ko umuntu iyo akoze sport cyangwa akoze imyimenyerezo umubiri wiwe umira neza kandi uragororoka kandi yama atananiwe, ariko umuntu atakora sport yama ananiwe amene ku mutwe eka usanga yimeze nabi. Ariko turahamagariye abarundi umuntu wese yoba afise umwanya ko yoza kwitabira bino bikorwa bya Burundi Community South Australia kuko birafasha kuko ni byiza cyane. Hamwe n'ibyo rero turabahamagaye hari kurovyica kubiro byiza byacu byiza by'abarundi hadi muri Davrone Park guhera isaha 6 z'umutaga gushika isaha 7 guhera isaha 7 gushika isaha 8 tuwaganira ibijanye na Burundi Community South Australia tubone ko siporo twoza twayikora ibindi bitandukanye. Hamwe n'ibyo rero turabahaye kaze ku munsi w'ejo ku wa gatandatu ku munsi wa gatanu kugira ngo ibintu bize bigende neza. Hano rero nkaba ndabashimiye umwe wese mu cubahiro ciwe mugira umugisha.